Perezida Petero Nkurunziza amaze kwicwa babikoze ntibashatse korohereza abasigwa biwe baciye batangura kubatoteza mu buryo bwose bashoboye kunyaga bumwe mu butunzi bwabo bisa naho babona ko bitari bikwiye hiyongereye ko ibibazo vy'umutekano barabandanije gushika aho bigiza kure imfura ya Perezida Nkurunziza. Keri Nkurunziza yarungitswe kwiga hanze y'igihugu akuwe mu ishure kaminuza ya gisirikare Iskamu yoba atagiyeyo kuko yari abishatse ariko yabikoze ku gitsure. Vyashizwe ahabona na Bob Rugurika umenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA mu kiganiro ijambo ni rwawe ca RPA cabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Uno munsi nagenda babwire kumbura abantu ntibabizi umuryango wa Petero Nkurunziza uri mu bibazo, uri mu ngorane. Umuhungu wiwe mukuru muramuzi yaragize ibibazo vy'umutekano ejo bundi haraheze n'igihe ari mu bibazo. Murazi ko ubunyi banamukuye muri Iskamu hajya yahora yiga muri ya mashure ya gisirikare. Ubunyi yatwawe hanze kandi ntiyagiye gushaka kwiba, haragiye mu iterabwoba kuko arafite ibyo asaba, yoba afite ibyo amaze igihe nawe ariko arabaza kubijanye n'urupfu rwa se wiwe, kubijanye n'amatungo ya se wiwe yatwawe n'abantu bamwe uno munsi babagumya banga muri CNDD harimo abarongoye igihugu. Umushakashatsi mu bijanye n'ubugizi bwa nabi Nadine Nibigira asa naho ivyo bitamutangaza kubwiwe kw'isi yose inabo ukorera abandi impera n'imperuka ikugarukako. Ikibi bategura bakorera abandi kirabagarukako. Ico ni ikintu kimaze kugaragara mu ntwaro haba izubu haba za kera haba no mu bindi bihugu. Iyo ubuyobozi butwarira nabi abanyagihugu bwigisha inzankano, bwigisha gukora ikibi, baba bafise imigwi y'inkorabara, baba bafise utugwi tugukuranamwo. Twabamenyesha ko ico kiganiro cari catumiwemwo Leonidas Hatungimana yigeze kuba umuvugizi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe nyene akaba yemeza ko akageso ko gukuranamwo kiraye mu mugambwe CNDD FDD.